kubera iki abahungu kuri St Valentin bo bitegurira abakobwa mu gitanda twebwe abakobwa twe tuba twiyumvira ko baza kudusohokana tuza kuronka ama gift ibintu nk'ibyo canke tujane just for gusangira ibintu nk'ibyo acho saba sex yego asaba sex bien sûr kubera nibaza ko yakoresheje ingufu nyinshi akakunezereza atwa mu mutwe bavuga ati ntaza kwanka urabona cyane écoute ntitwe ntiyandondeye nande sinamurondeye mu gihe atandondeye lo 14 yego yagiye kurondera abandi nanje ndose uwunye vita ngo dusangire pema sana ushare kibabaje yumvire umuntu yagusohokanye lo 14 mwaryohewe mwakoze ibiki yaguhaye amakado meme ibintu byinshi lo 15 uhamagawe na telefone yundi mukobwa basohokana ubavanga uwo ufite uwundi akuvangako akubaza runaka muracari kumwe yego turi kumwe je ndi contraire yiwe atandondeye je ca ndamurondera je ndagira effort kumurondera kuko uko kuntu wacireka kumurondera wa wundi sha acaje kwa wa wundi urumva je ndamuhebere reka kumuhebera sindamuhebera avuga ati jewe mpengera mpengera ndikawushi ivyawe ni kwa 13h vyanje ni vyanje kandi binegenda ndamutuma genda kucaje ku mukobwa azi ko nciye ubwenge sinzosubira kumureka ntutusubire bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro nkundo Ange Mission ko mubibona haba ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro natewe uteka yuko uhabwa abakobwa beza cyane muri studio harimo uwo mumenyereye siwo ngaha ariko harimo n'abandi bashasha umwe mwarigeze kumubona kandi mwaramukunze cyane ni umukobwa yugurutse avuga ibintu ko biri urabibona abana mu gisagara ko batikoroga cyane murabizi ikiganiro rero tugatuyage ku bikini deba tugatugire ni deba tuyage murazi biharawe muri iyi minsi ni St Valentin Fevrier murabizi ibintu byose ni St Valentin abigeme rero tugatuyage twumvirize ingene bo bafata ama St Valentin ivyo bidogera ndandabamenyesha yuko ikiganiro kizokurikira nzoba nicaranye n'imisore 3 ego reka nakira abakobwa bacu rero karibi wacu basha Laila oui urameze neza gose karibu muri Magic TV ni wanene ni wari wakumbuye sana nenda wakumbuye karibu shashere murakoze umeze neza cyane safi mabuja oui uyu rero ari muri bandi bitaba Diaspora icamo mubona ari nka neza karibu mu Burundi karibu muri Magic TV murakoze cyane ego Vanessa meze neza ego meze bien ndakomeye voilà ego umeze bisingana gute ku fresher ugifite izo hanze Seigneur ameze akagasheri umaze meze 3 nka mu Burundi izo fresher zikaguma zimeze ko nyene utarasa natwe bimeze gute wacu biraryoshe muhira none ko kudasa nabi wanyu oya ahubwo ubu nyene saniza ko ndi muhira karibu rero merci beaucoup safi turashobora gutangura rero deba yacu rero no munsi reka dutangura tuyage kuri mwese avuge ari ibintu byinshi tukunze kwidogera abakobwa surtout twebwe abakobwa tugwo kuri St Valentin twazo n'umugenzi ewana nka 2:00 hari ukunda amasitata atangura ama 3:00 4 uzibona ishugwe kado telefone kwazona umukobwa ki iPhone cha bien kuri statut merci mon amour ibirato udusakoshi twiza ibiki ku statut je kuri St Valentin sindaha ama statut vraiment ndabiza abahungu umukobwa azibona namurabiye statut azamenye yuko nzi yuko atabirefu bava bincu umutima so ndashaka rero kuri mwebwe mubwira St Valentin muyakira gute mubona ko kwiye kumera gute kwanza inzanyu zora zigenda gute bose barikana hera kuri live Laila St Valentin zora zigenda gute yanje ni filme genda gute je ndabona birengana wanyu kubera iki fete ntabyo menyereye jewe nta na message nta nakashugwe uburi singo bazi oya bandi muri relation uburi muri relation none misi yose usohokana n'abasoda ntabwo rero nzobibabaza abasoda kubera message shit nta message ya bonne fête anaronka n'abantu batagira affection n'abasoda ntavyemera ivyo bya St Valentin canke jewe ndavyemera ariko none ntabigirirwa disi ntabyo bambwiye
none twategereza Saint Valentin tuyifete oya Elsie burya ahantu nahereye kuri duto cyane twabajije uko iwe zihora zigenda twese acha tubwira ati jewe na message nayo ndonga erega ufuma ubura ishugwe ukaronka message sinzi wowe ziba zigenda gute nihe yiwawe ya mbere oya iwanje ntaziza kuvugako me iwanje jewe nibaza ko naje ni nkuku kuyu ni nkuku kuyu ntazo bafete ntazo bitaho kwa urumva oya vraiment gusa je ravyibuka kandi nije nisho ntangura abakobwa nyine barazibuka nta mukobwa yibagiye kandi jewe ari kuri je bivako ntaco bitwaye no kumusohokana nushaka kuca ndamusohokana navyibutse era binoshe agasoda birushe aho niturashika je mugabo nanje nimwe wibuka uvuga ati iyi vraiment narakorewe ikintu ariko yeje nayikreye kwa ariko ndibutse ndibutse hariho Saint Valentin ya mbere yamateka mu buzima byagenze gute ariko abandi bambara rouge amahuru twicege twari twambaye jaune noir naho muntu byagenze jare abantu babo barabazinanye oya yavuze tubwire ndabyibutse niyo Saint Valentin nibutse ko yaraje arantura muhira nta nivyo nari ko ari kuri Saint Valentin ahubwo rero twiko twuva twese twambaye ibisa nyine tutabivuganye ntavyo twari twavuganye turasohoka ndaryoherwa niyo yonyene mu buzima 2020 niyo yonyene okay mabuja avuye ko twinjira muri deba nyayo ndashaka nawe umbwire je deja naje nambaye rouge bavuga ngo rouge wewe rouge ngo février le rouge ça attire les hommes ni couleur ngire yattire les hommes bon ni couleur Scott aratubwira mu nyuma ni yaheze wowe ni Saint Valentin biramaze gushikira ukagira Saint Valentin nziza ama surprise ya bien alors bimwe by'udushugwe bya kera nyene kera nyene keya de toute façon sindagira ibintu byatari no mugabo arakwibutse muri ivyo bike harabaye agashugwe akamessage fete utuntu dukereka turatuma tujye nyine twe dukenewe style aba rero babiri nako gashugwe nako bararo kandi ndabamenyesha yuko nanje ndiko ndababana atana rimwe ndayironga ishugwe kandi jewe pour simple ishugwe ça importe peu je nari ryo shaka muri bashobora ariko reka ndababwira mwebwe babiri vyotuma sivyo mwebwe vyotuma nanje Saint Valentin zose nibuka ndikubona umutipe twashwanye sandushwana le 13 le 12 arabikreya mona byo ntumva yari umwe kagira yari umwe usanga turi ubituma kugira mushwane cyane si jewe vraiment haba le 12 zamva mushwanye silence radio le 15 tukasura tukayaga cyangwa le 16 le 17 nkaza mbona ndose kado ngwi yari ya le 14 kubera tutavuga donc jewe nta le 14 nimwe ndagira none wewe biyaranja gute ngumushwane le 13 harakaze niwo babitangura nkuko akubajije Vanessa niwo babitangura n'ubu hari ibintu sho kwa rodisi ugasanga murashwanye ashaba rusira ndashaka ibyo bintu bya rodisi jewe ni ibyo vraiment shetani ntimuba muzisha yituru je ni ibyo so nta rimwe rero je no 14 n'uwuye n'ingore nta nishize mu mutwe so rero twinjire muri deba ariko rero tukiri gatoyi muri ibyo vuza ku kantu ka satani vraiment nanje j'imagine ko mu mahorasyo kera misi yose samedi hama hariho drama basi samedi wambega n'umunsi wo gushwara kubera ni muri relation ziwa ndamushiye kuri ico nibaza ko à chaque fois ikintu cirepese kabiri
twebwe nyene cyo twibaza ko bizokwamuko bigaca bimuko nyene jarushatse kubwira uko navyishizemo turi mu gushwana baravise tunashwanye navuga cyane samedi bizohera nawe. Okay. Sante wowe wawe ngira ni babahungu bakunda liberté muri weekend. Urumva ati nigire mu kabare samedi dimanche lundi tuzovuga afite weekend abari gwiwe gusa n'uyimuteye abakeneye muri weekend ni gwanje ntibayitere ko ari batifu bameze ntuze kuzana amadrum ngo wasohotse muri he mwashwaye lundi matin. Voilà. Pardon, c'est ça. Wewe abahungu biba bakunda bikaryoha. Tureka twinjire rero muri demba ndashaka mumbwire eske abahungu nibo bategerezwa gukorera abakobwa St Valentin. Kubera kumengo abakobwa bose biteze amakado kuri St Valentin. Kubera kumenga abahungu nabo bose biteze kuronka abakobwa bakundanye mu gitanda kuri St Valentin. Why? Kudai mu gitanda. Ego. Ufite Minusho ashatse kuvuga kubera iki abahungu kuri St Valentin bo bitegurira abakobwa mu gitanda. Twebwe abakobwa twe tuba twiyumvira ko baza kudusohokana tuza kuronka ama gift ibintu nk'ibyo canke tujane just for gusangira ibintu nk'ibyo. Déjà premièrement nibaza ko arakoresha ingufu nyinshi akakugirira neza ukanezera ikintu baba barindirira ni kandi ngira ni fire nyene ndazi Agiriki Dudurira ko Vanessa Agirira neza. Bivuga mu kirundi neza. OK avuze yuko après acho saba sex Ego. asaba sex bien sûr kubera nibaza ko yakoresheje ingufu nyinshi akakunezereza atwawe mu mutwe bavuga ati ntaza kwanka urabona mukundana cyane upa sense none eske abahungu okay twe abakobwa turakunda kuronka ibintu none mu mitwe y'abahungu nabo ico niyo gift baba bumva ibituma Minushe twebwe niho tubaza iby'abahungu no oya ikibazo birabasha abahungu nzozana abahungu uzozana uzobabaza kandi nabo bakubwira igituma kuri St Valentin bo babibona ntuzeyo y'ivyo byo mwebwe abakobwa bibona biri normal bisanzwe ahubwo je mvuga nti kuri St Valentin vraiment muri couple mukundana muri couple hategerezwa n'umunsi wanyu hategerezwa kubaho ikintu biyita kuza kubonana nka couple nk'ivyo vyatubako kutabonana umutipe akanyika umusose ro 14 akanyika ro 14 itegeko kubonana je kuri jewe twese pardon twese turafise imitima urakundana n'umuntu ufite ugumubona amastati y'abandi bakobwa basokanye ufite birakubabaza ukavuga eske ndamu telefone je ndafise defo sinzi ko ari defo canke ari kari uwo munsi mbonye utandondeye nanze ushaka kurondera iyo ni defo swat urabyumva utandonde ushaka kurondera mba mbona ko umenga ntiwanyitayo kuri uwo munsi ahubwo waronse uwundi witaho ca nkora iki ca ndakureka nawe ukarondera uwundi oya ntawe ndondera basi ukurondera uramwitaba rero ukurondera uramwitaba mapema sana urumva rero nagira n'umunsi w'abakundana uwo mushobora n'uwo mukundana burya rero wowe imvuriye iburaya ujumba wisheya niko bimeze mapema sana wisheya ntiyandondeye nande sinamurondeye mu gihe atandondeye lo 14 yego nagiye kurondera abandi nanje ndose uwunye vita ngo dusangire mapema sana wisheya ko je ndi contraire yiwe atandondeye je ca ndamurondera je ndagira follow kumurondera kuko uko kuntu wacireka kumurondera wa wundi sha acaje kwa wa wundi urumva je ndamuhebere reka kukuhebera sindamuhebera rero avuga ati jewe mpengera mpengera ndikawusha ivyawe ngiye 13 vyanje ni vyanje kandi binyegera ndamutuma genda kucaja kumukobwa azi ko nciye ubwenge sinzosubira kumureka nudusubire reka ndabwire ko nawe atagushatse ntiyagushatse umuhungu wirondeza Elsie uko kwivumbura kwa Laila uko kwivumbura kwa Wesheri kwaratumye abantu abatipe benshi abakobwa benshi bavangwa bagira iki reka kwivumbura
murondere ubu mwaka ni uwo kwiho arihomye uwo ni umwaka wa 2020 abo ni kwihoma abo ni ngo kwihoma esi wumvise abo ni homye ko barakwiriye yaravyigeze kwihoma esi Vanessa igihe wihoma byose bihera nabi iyo wihomye ko bihera nabi no umviriza kubira ikintu kimwe kandi rero yaramaze kwishira mu mutwe kuza bizokoma bimera nabi iyo yihomye ko yabivuze ati iyo yihomye iyo ni esi wowe igihe urabona iyo umuhungu aguma aratwira nyene c'est normalement ni wewe wabicreye nuko nyene ashaka kuzobona ko wivyaba bigenda yabaye psychologue ndavyumvise kera ndashaka kubwira esi uyu yaravuze ati je gihe cyose nihomye byaheze nabi wowe ubu muri experience byaheze nako nayo namaze kubona bimeze neza ni still wewe urafise drame Jean wagiye arivu muri hagararako nkawe ya debatigira kugira ndakurondera muri kambo nako bikuriye ko ndakurondeye kagiye shaka okay mgaje reka ndakwazi ikindi reka ndakwazi ikindi kintu wewe umutipe yaje wundi aragusohokanye urigiriye ajya uririre tubrush nta n'ibintu birebire ntanagusomye yakurondeye hamara gukoreye umunsi wa St Valentin uritahiye wa wundi nawe agaruka ryari bigenda gute ntashobora no kugaruka no mu gitondo canke lokatoze nyene mwijoro ati biteshere bite bebe wiriwe gute nanje bebe nkakurikizako wiriwe neza bebe egal bebe sheri egal sheri mwiriwe neza meze neza nshobora kumubaza mu munsi wagenze gute siri ko yari muri ijoro Vanessa nawe kutavuze okay wowe ubona gute wowe urihoma ndi wihoma bimeze gute bivana n'ingene par exemple tubanye okay comme ntazi déjà atakubwiye le 14 guhera mu gitondo atamakuru fisi atamakuru ça c'est bizarre ibyo byaba biri bizarre nawe uwo murondera sheri ucugira iki okay kubera urumva nawe peut-être ko arindiriye wewe ntumbazi niba mukundana rero peut-être que aka message salut wowe uca wandika agasali uragira premier pas ça dépend biravana turabizi twese hama niba tumarana igihe kirekire nako kantu gato yahora akora atakamenyereje bien sûr ndaza kubaba mugo urumva sinco ndamukola uwo munsi ngo tutegeza kumara nanje nagoye sheri mwebandanye sacha fata antaxa kiruka mwebandanye burizi nagira ikintu burizi bituma kubera ko urumva hari igihe umuntu bivana nyine uko yabivuze umugabo je ikintu ngumako hageze 13h ntaranyandikira nta na kimwe ndashaka kumubwira ati bite sheri none uno munsi okay St Valentin nkamubwira bonne fête urumva il faut gufata ibintu positivement kubera uramaze kubona twebwe abakobwa ukuntu tumeze uramaze kubona iyo umutipe atakwandikiye nk'umusi wose urazi ivyimiro wowe yumvira atakubwiye na bonne nuit mu mutwe uraruyumvira ubu rero ari kumwe nande ubu rero arikagira iki ubu rero arikagira iki donc rero kugira ndabisiprime byose mu mutwe kwa Elsie yego uriko tubwa mu mutwe kwa Elsie niwanje jewe si twese duce tubona ngo arikagira iki y'abamome vraiment ivyo niko bameze la plupart mugumviriza je ikintu gihari je ikintu shigiye atandondeye cafata muri rya demi journée ndamurode kugira nkase vya bintu vyose arashaka kuba arikagiraga akamap n'undi mu mome avuga ati avamidi Jendi dra famille di vraiment avuga reka ndabe yuko avyibuka sasa we ni noye kuko udashobora oya pasese umusi wose ntitubonana cyo kubonana nande ndamukupa 13h ntagende kubonana n'uyundi mukobwa ndahari kuko jewe kuri jewe umaze kumara umwanya munini yo bari y'imyaka ingana gute amezi nuko mushaka kuvuga byinshi 5 narayimaze 5 5 narayimaze ubikora uko nyene ni investisa cyane uko nyene yego byahereye byarahinze none ntibibaho ukuri kw'Imana biraruhisha ntacyo memo je fait momeyere naragerageje kandi biri zidakubwira ikintu kimwe je ikintu mbashigikira kujya kuntu twivumbura abamome kujya kajya kantu ko kwivumbura niho uriya mu mome ariko arakwinjira muri relation uri kuramuha umwanya utabizi gerageza ublock ahantu hose akwanira bizokwanze wavuye nivyo nabi mugabo hariho essayer mugabo bon il faut essayer mugabo force gatanu oya ukamema oya ndi munigeze kumbwira akantu
mfite nagiye kujya kuntu umuntu mwicarana mu tipe nyene arambaza kuri uyu munsi uri wenyene ariho ni ya 2021 Saint Valentin ya 2021 ndibuka kumenga naragiye muri salon ikibintu nk'ivyo je disohokana je ubwanje nari muri relation ariko naragiye ndicara ahantu nca ndahura n'umugenzi wanje nawe yisohokanye mu tipe nyene nacarambaza kubera iki ibintu nk'ivyo nca ndamubwira ico gihe twari twashwanya ahubwo n'uwo muntu twari twashwanya uwo muntu acambwira urazi ijambo yambwira ibi uyu ariko aravuga acambwira ntuzoza uraraba ivy'abandi kora ibyawe wewe wari gukora inshingano zawe wowe usanzwe ushinzwe nazo nizahe uravyumva uwo wundi nawe bakamenya ufite ngo kumwitaho ndamwiteho yambabaje naho yakubaje biteho yene umutima nawo nyifise onye binoshire ntavyumva donc jewe aba sishaka kuvuga je vraiment ahantu nemera nuko nzi yuko umuhungu ari we wese gufata kumugira cyane ibintu bitamurimwo abahungu presque bose ntibabikunda mugabo nzoba nagerageje zoba yabonye yuko hewe urazi ko mutipe ashaka kukwereka ko adakunda ibintu wewe ngo jewe ngo sinkunda ngo fete ngo jewe sinkunda ngo gusohoka ngo sinkunda ngo kuja muri ibi nibi hewe ugasanga muri uwo mwanya akakubwira sinkunda hari uwo ari kuyandikira stop le ndagusaba dure kuri kozi stop le esi wobuzi yuko we nawe niba gukunda tunashaka ko musohoka nese mumbwire bamuzi ndabasaba ikintu mubirize mwamuzi yuko atakintu kimwe gishobora gustopa umuhungu ashaka kuvanga ntagorane je ntagorane mugabo kosya ndibuka hari umuntu aheruka kubibwira yo minushe banzo nindire minushe hari umuntu aheruka kubikubwira kandi mu expert muri ivyo nyene muri ibi vyo expert yarakubwiye ati twaba tuvuga ivyo bintu nyene twicaye ahantu wewe urabyibuka ndabizi yakubwiye ati nivyo ntaga stopa ibintu vya infidelity mugabo ni wabona umugore wawe ivyavuze umuhungu vraiment kandi ati iya kwitaho umugore wawe 100% akakwitaho akagira iki kandi akabona ko atakakwitaho kandi akakora ibyo niyo umuvanze uragira culpability ukaguma wiyagiriza ntiyavuze genre y'abakobwa bameze nkawe yavuze ati wa mukobwa aguha amahoro uravyumva sheri aguha amahoro urabona wa mukobwa ataguma telefone sheri urihe sheri ko kibibagiye Saint Valentin sheri ndagusangenye sheri no yerega je sivyo navuze wavuze bijya ujya mu example yakweretse no kuvuga byari bivuye no ku mugore wiwe yekara dutera inkuru y'umugore wiwe yaramutelefonye aca yumva yicaranye n'abantu acamubwira no sheri kupa vugana n'abantu je turavugana utashe tu vois umva umugabo se yamubwiye ngo ndi kumwe n'abantu no urumva aritaba aza yumva kuri table ariko abantu kivuga yo sheri kupa turavugana uvanye n'abantu cyatubwira uwo muntu nagenda kumenyesha ko je dogre yaje gukunda iyo yabayeho mezuko nanje mezuko wowe uratanga amahoro wowe deja Saint Valentin turindira satani ndindira pana birusha ngo je nateguye amahirwe tuje kwa jera no ndamubwira oba nakubwiye nti singira drame kubera ndamubwira sheri ona comme si rien n'était sheri bite hewe urumva natwashana dusohoke rose time wiki ko urabona riseba na wati hari igihe umutipe vraiment ashara no gukatira ko abatipe yadofisa amahera hari ukunda gukatira ko nimba mukunda rero bya réellement mumarangiye nizadukora si umubwira ati ndayafise vraiment tugende ntangorane na taxi ukamurusanga wamurihiye naco bitwaye kubera nimba atayafise Laila nta taxi merci yo ni nta taxi no yiri ha vraiment nibindi no bikora gusa kuri apana kuri Saint Valentin Saint Valentin je hakimbihiriza umunsi yakombiha urabuze uhora ndi munzu ufise umutipe dusohokana nzo mwisohokanira okay mugumanye naho munzu bon nta gusohokane okay turi kumwe ça va top sana ndamubonera ngaha ati uri ngaha nakubitse reka urumva muri ibi bintu no problem ahubwo nuko utumva ikinyegeje jewe harimo n'akantu ko gushaka mboni yari kuri Saint Valentin omwe et pourtant umuhungu akuvanga hajya kenshi kuri Saint Valentin bayipoeshereje voilà ati bayipoeshereje uko abafise muri mwese nziza aprefera kubereka yuko ari kuri TV muhira akaraba match abandi balo 30 ahubira sheri umunsi turasohoka oya ndakwaye voilà agwara lo 30
na locatrice baragwara minushimiriza iyo pa moye yo gukontrola umuntu akuvanga c'est vrai C'est ça. ntushaka kumukontrola mugabo cico mvuga nzogenda nari nagerageje frame nzogwakea ndakwiteho wa mwaka uya kwe en fait wowe ngo uvuga ati mvanga indi minsi bwa locatrice février oya locatrice faut que Igwanje. tuva mubonane nukuri Iyo kwimana ngo umviriza mvuga. amakouple ariko Iyo aradukurikirana kuvanga. amakouple ariko aradukurikirana locatrice mubonane Ico rero- umuntu atakwandikira Rero Ico kibabaza nashaka yuko ndakibabwira. ubwira ayo makouple nashaka yuko tubwira abo bakobwa bahari ngaho ikintu coba kibabaje iyumvire umuntu yagusohokanye lo 14 mwaryohewe mwakoze ibiki yaguhaye amakado meme ibintu byinshi aha lo 15 uhamagawe na telefone y'undi mukobwa basohokana ubavanga uwo ufite uwundi akuvangako akubaza runaka muracari kumwe ego turi kumwe uravyumva aha none ko yambwiye ko mwahibanye voilà uriyumvira ivyo bintu ukuntu vyaba bibabaje Babanje ufite nyene. uraharura ariko umviriza none ntawe urega hari abantu bamaze kuba bakambwe mu rukundo sha ivyo bitagangana kuko turi muri relation de relation si mariage ziriko ziraba turiko tuziringa ndavyumva birababaje ndakubajije wowe wovyakira gute jewe muri uwo ndavyakira nkababara ariko nca ndakwereka yuko Uzakubwira. sindakwereka ntaco vyambe ko je shaka urya mutipe ndamugumane urumva wewe wewe wishofe wewe wishofe ugende ariko je nzomugumana uzogumuguma Niyo logique dute sheri yanjye. wanje None kandi nakubaza. muhwirirwa aravuga yuko yaguhevye nacyo bakabibwira yarampevye arakwihakana je muga arambwira ati ni wewe na femme de ma vie nyene okay muri uwo mwanya oya ndabajije muri uwo mwanya wowe umuhuye na wa mukobwa akavuga tumutelefone Kamugwana. akakubaza minushi uramuzi ntawe nzi layira uramuzi ntawe nzi mwese arabihakana nishura uko wobigenza wewe dushaka kumva wewe ofite wewe urukundi wawe rufise agaciro ro 14 février oya quand même bifise agaciro ariko mvuga mugabo yuko lo 14 quand même aciye agusohokana hari ahantu twari lo 14 tugeze kuba turi mu Rwanda uwo mutipe twari kumwe twicaranye hari lo 14 naho novuga umwaka abo twari kumwe ndatiko ataraturaba uraca ayoca byibuka uwo mutipe tukaguma twiyumvira tipe mwiza gutya mu mafise lo 14 kweri yaranitse amenyo na cyo kweri pilipili urumva turicara bwaye no umubame yari yavuye hanze nawe agobavuga ati bon uwo mutipe yari hanze aje bwa techa ngandi free kweri le gars turija bati nta telefone ya Jack umutipe w'umunyarwanda kandi umwiza vraiment gati niboneka baje ntawagira nyene ewe shatubona nk'iyo 19h ngo ndaje gato kandi bati mubandanye vraiment icyo mwako murano ndaje pupeye mugangiye kuri call gato iyo call yamaze 3h agarutse ati ngurumva ngo nakumvugana na madame donc umugore we yari hanze nyene kumvugana na madame ngo niriwe ntamuvugishije ngo nari nabasoneye ngo kugira ntimwibaze ko umva yari nk'abarundi yari katwereka mu Rwanda ibiki nari nabasoneye urumva ibiki muga umva aciye bamba obje kumara umwanya urumva yarashaka ko ndamuvugisha byarangiye ndavuga ati mwana ya ibiki zakuryohenga faso yamuhaye umwanya yamuhaye yari no muri bar akemera nk'abati rero urumva sishobora gutahura saison Burundi urumva badashobora kwiyumvira kwandikira message kuri St Valentin ngo jengo ndumusoda hari ibintu nabigira abantu bose kuva la 13 ngo jengo ibya St Valentin gusa umuntu turamutse kandi muri couple turakuzi neza umugore yitangwa kwigira umusoda murazi gituma babakora kuko mushaka ibintu biri too much sapara too much jewe vraiment jewe pano sishaka makantana par exemple murambona ubune hazoba ngira nka competition y'abakobwa bose ico naronse wowe waronse iki ugasanga bose bari statut canke ukuntu byagenze murabona rero benshi bagwa muri ivyo ntabari n'urukundo ntabamukunda ugasanga avuga ati dayo je bazompa ibirusha urya canke nzokwerekane ko ari vyinshi gari ikindi kibazo ndashobora kubwira hari abantu bavyigurira hariho abakobwa bameze uko bakabyigurira ndabona statut ya Laila ngacureshiri wa erega narigeze kubyikora Vanessa aramaze kwihanga ishugwe no apani ishugwe jewe niguriye abana ego ndaryigurira biraryoha bakubwire hari muri 2020 nyene narayiguze hama ndarigumana juste
Biraryoha. kubera juste le sens untarindiye ntumwaze kuriba reka ndagihe biraryoha navyo nyene Voilà. abanza kuri guha rero biryoha beaucoup plus bibiha kubera urindiye beaucoup plus que ça nibaza muga imagine nichukora ryiguriye sava ninda gukanga urumva wiryohere wewe ifo umviriza yo ni vyandi je ndanivuze nanje narigeze kwikorera ibintu nk'ivyo c'était même le 14 ndigura agasakame n'ishukwe n'akagato gatoya uravyumva nakoresheje murampaye imitwe happy valentine yasiguririra iPhone 13 canifotorera ariko kabage ko kari kavuye hanze vraiment bage yonyene niyo naronse yari yavuye hanze kandi nkaka kiri mu kabwate cyangwa ico gende naronse akabage n'akatelefone ntibageri 8 plus iPhone nayo urumva umwe bari bakwibutse ariko ntiyayimpaye lo 14 zabaye kaminushe wari mu isoba bizana mu nico nanje twari twashwanye guhera lo 10 agaruka haheze kwanza we yagarutse inyuma y'ukwezi je yagarutse inyuma y'ukwezi amaze kumenya yuko wifeteye ntiyakwagije ko ari undi muntu yaba yarabigukoreye naciye ndabikora urya munsi nyene ofete je nanisha ndabigirira hamwe vyose werekana n'icyo yaguha byose ushiramwo binushe kugira twevite rero ivyo vyose vyo kwigurira vyo kugira iki nindira babagurira ifo kandi mugabo n'abamome turemerewe gutanga kado rero ni Saint Valentin n'abatwala wow vraiment urumva cyo bibaza wewe gaye waguze ishati urumva ndabatera inkuru ko hari umwana na wewe nta nakimwe guhaye umukobwa twiganye we ni mugandekazi we yambitse bage yambika bage ya fiançailles twese aradukanganye n'umwana yarafite umutipe bakundanye hama le type sinzi nyuma yaravyibagiye vyose mba yagize iki umwana aregura bage ya bien statut turamubwira félicitations za tari turagirwa ku mugenzi wacu turavuga Saint Valentin genze neza kumva umwana yayigurira arayambika iti statut ni atari video y'intoke ewana arashushe kandi rero type ntibari no muri province imwe nkuko umwe yo bari Gitega undi ngahe Bujumbura afite urumva je kintu mbwira abatipe menya yuko abakobwa twebwe turakunda utuntu turakunda Vanessa umutipe yampaye iki Laila yampaye iki ndani minute kweli iki ushaka ko nanje sarika none nawe kurira ese kuko bashaka ko musarika shira mu mutwe yuko abakobwa uko bimeze kose mwa abakobwa je nivyo shira mu mutwe ko sishobora kumva ko le 14 atari umusimu yindi le 14 ni misi nk'iyindi ese turabameze yo kugenda guta amahera yawe ngo ugiye kwigurira ibi ngugiye kugura amashugwe no ugiye kugura ibintu bya location ni misi hari yakupla ni misi nk'iyindi mugabo sipoza jendi yakupla murarizi mugiziki basi ubu atabikoze uzo turagenda basi wisohokane wigurira ku kagato umviriza ndabona wa yanikira déjà biri ofete gituma nukubera mbona ko ukuntu we abura amahoro ivyo mubuza amahoro atabikoze vyikorere je simbona ko no bimukora je atabikore afite mwese mu mutwe jewe no bimukorera atabikore mufisa kanka matuvu umviriza si matuvu je hanini sinzi ko wanyumvirije vraiment si matuvu je ni relation yanje nawe hanini je si vya statut ça importe peu ivyo je nabaye muri relation shira umutipe kuri statut atashirako urumva wewe atashirako ariko jewe ni Rwanda mushirako postari kandi ntaco vyanga wari wenyine muri relation fait wakati statut mugabo urumva ko uwo munsi biko commercialize gose twese dushaka kugura munsi nyene tutaguze ntaco twaba jewe nashima jewe niyo nyamutipe wanje yaba yarahari akanjana kuri ruze kuri byose turabivuga bimwe akanjana kuri silhouette tukicara turi deux tukafungura tukagira ikiye puis on rentre uranteka jewe nshitse kuri statut binushe maybe unterefone nakubwira nti sheri yanwaye kuri silhouette yego twaryohewe n'ukuri mugabo statut n'importe vraiment urumva ntavyo noshango ndavye mugaje muri jewe nzoba ndyohewe hama bagenzi Porsche nimba ari wewe ndabwira ati Sasa agusohokanye kuri silhouette mukagenda mukamara nk'isaha mukayaga mugafungura mugasangira arangije rero ku mugoroba agaca agenda kwika kabebi ka arangije ndamwemera ko ku mugoroba ko tuvana 22 gutyo bwije muvuze vya kwihoma ko ataha
he twoca no mu gakaraoke basa gatoyi none ni wipropose canke nawe nyine ababishaka muri urya mwanya ndamupropose akaduta umuntu umupropose akaca avuga ego akaca arashaka kuba n'umuti yawe bati yo aciye wibaza umuntu aciye ahubwo ingorane hantiri aratangwa kukukwepa nyene ngo asha ngo wana ngo sheri ngo c'est pas important ngo byose tuzogenda neza nyagira hari mamacha hari sino muzosa ari muri ntaco ari muri mace nazihari ubiriza mugare rero barakunda gushira mamache ro 14 aho jibona bashizeho yazuzeya na Barca ubiriza acha jewe finale ya kane jewe aba tipe takusokana twararabana match ndayikunda washuja kuraba match wararabana match sina wo mucha gashoneza imba okay mbiriza impanuro muri umwaka mbaye babandi tata kumako naina vesha haya wumvise ko nta drame hajyanye ubonye hatanguye drame ikawushe umutipe wawe hari umuntu amukeneye hari undi mukobwa mukeneye ukubwira umuhe umwanya wo kuja kumutwara why uramukunda ikindi gikunda ubu wewe wagerageza bana we hikiri kuri press abari muri relation à distance ni telefone oya relation à distance Sheri uraba wumva uri homa sasa ubiriza ari relation à distance biragoye mugabo uramutelefona umwanya wose ushoboka reka bari kwatweka ko umwanya ugeze yego mugabo jewe ico no hanura abamome vraiment uzoze rusiko kuyisha fagura ngo 14 ngo ntiyambwiye mu telefone ubwa mbere wewe muronde bwa mbere atasohokane atakumwawe suwawe on ne colle personne je colle pas jewe vraiment ico nabahanura atakurondeye ntumurondere ukurondera ariwe witaba ukurondera wese witaba arabarotse ukabwibuka niwazitaba je nanje kujewe nabaza yuko vyo bintu mwiyumvamwo mwese uko muri babiri wowe uri umuhungu uko uvyumva ukumva umukobwa wawe niko muvyumva bigenda uko uri umukobwa ukumva umuhungu wawe uko avyumva bigenda uko mbe rero 13 mugire appel mubaze ati mbesheri ejo wewe bimeze gute akakuvugisha mugukumva tanguye ngo mfise match ngo mfise akazi mu match turajana umve uramureka kuko ariko arakubera ibaza arikashaka ni we kugupropose kimwaza no uwo mwanya wo ivyo nawe kubije miroshe abakobwa bameze uko ubu baraheze byaraheze ivyo byo kuvuga ngo nishare kwa ndondere no ivyo kugara batipu uya umugaye ko ni bye bye nigira gerageza umumaseko umateko byanke wari wagerageje kumata uzavuga ati nukugerageza gerageza vraiment umate kandi byankagake uvyito ko ari kugara ariko siko bimeze byankagake hewe baratwica abakobwa mukurikirana Magic TV nibaza ko mumvirije ingene bimeze iro 14 vraiment mugire effort mwese kwa byumva ntihangire induru zizoba canke iki ariko kandi abakobwa turaba Magic TV dutahure ko lo 14 ari misigi yindi uko biri kose lo 14 lo 15 lo 13 nico kimwe abantu b'Imana nitsinde ry'Imana nico kimwe reka ndababwira ko ndabakunda cyane hama abakobwa bacu batubwire aho bwingene bita kuri Instagram canke ne Laila jewe Instagram yanje muresha muhikira Laila muhikira okay kandi bafuroye muhikira uko nyene Laila okay sawa jewe ni ame mikro ariko badigo am the queen am secret ariko ni the queen kutugeze kuri Instagram ni biti bintu sawa okay am secret hama jewe ni Pucci 28 Rose Facebook Instagram Pucci 28 ndayivuze uko nyene bose bararizi okay esi na ingo 257 singo no kuri ni ingoma ingoma gobze ingoshe nivyo ni TV yiwe murashaka kuja kumuraba reka ndabwira ko ndabakunda cyane yari kunda 11 minutes n'aba bagenzi bacu merci beaucoup ciao ciao